Bakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries, ndabahaye ikaze aho muherereye hose. Ndizera ko mumeze neza. Nimba ari ubwa mbere banye natwe, urengano udakoze sabuni, kugira ngo nitwashirako ibiganiro bindi bazoze baraguha ubutumwa bugufi kukumenyesha yuko hari ikindi kiganiro kimaze gushikako, hama nawe urushirize kubana natwe mu biganiro vyacu. Ibiganiro vyacu bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Reka nshimira umuntu wese akunda kubana natwe mu biganiro vyacu. Nshimira umuntu wese yakoze sabone. Yesu nashimwe. Ufise ikibazo ico wifuza kunganira kuvyo tuba twavuze, ubahawe kaze ukandika muri commentaire canke ukatwandikira kuri WhatsApp na email yacu ihari. Ufise ubutumwa Imana yaguhaye ushaka gushikana ku bantu bari hirya no hino, urahawe kaze. Kandi ufise ijambo Imana yashize mu mutima wawe yifuza yuko usangiza abandi, n'ubundi ubahaye kaze kugira ngo tuvugishe hama turabe ukuntu twokorana kugira ngo ubwo butumwa bugere kure. Yesu nashimwe. Aha tuvuga Imana, twigisha Bibiliya kugira ngo abantu barushirizeho kumenya ijambo ry'Imana muri iyi minsi turimo, iminsi ya nyuma. Inyigisho zarahindutse kandi zigenda zihinduka, ibintu byinshi biguma bihinduka, ariko Imana yo ntiyigera ihinduka. Uko yamye ejo n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizokwama. Yesu nashimwe. Uyu munsi mfise ikintu tugiye kuganira kandi ntitwara umwanya munini, ariko imbere yuko dutangura reka dusengane. Imana n'abahuri dusenge. Imana mu izina rya Yesu tugwaye icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo savye mpwemu yera kugira ngo atwigishe, adutahuze byinshi tutari tuzi. Urakoze Yesu, kuko mpwemu yera ari umwigisha wacu mwiza kandi azi ukuri kose kwibogaboga mu mutima w'Imana. Imana natwe dufise inzara n'inyota yo kukumenya cane rwose birushirize. Urakoze, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bisavye twizeye, amen. Ndabahaye kaze boneraho kuramutsa abakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries aho muherereye hose. Ntibagiye Sezibera na Shaba na Janet aho muherereye hose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Sezibera na Shaba muri mu masengesho yacu, kandi Imana nizotuma bikunda, murabizi. Rero Imana iri kumwe namwe, muhumure kandi mukomere. Yesu nashimwe. Twese turi kumwe. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe, hari abantu bamaze iminsi bambwira mbega umuntu ashobora kugira ukwizera kungana gute kugira ashobore gukora ibitangaza. Hari igipimo c'ukwizera, mbega bimeze gute? Mu by'ukuri tutabeshanye, nta gipimo c'ukwizera kibaho, kandi nta muntu n'umwe yokubwira ngo kora ibi n'ibi n'ibi niho uzoca uronka ukwizera. Ntibikunda. Ivyo azobikubwira nk'umwana w'umuntu akoresheje ubwenge bwiwiwe, ariko mu by'ukuri siko ubikurikije bizoca bikunda. Kandi umuntu afise Yesu Kristo, umuntu yizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima, umuntu yavutse bwa kabiri, uwo muntu arafise ukwizera. Bibiliya iravuga neza ngo nta muntu ashobora kwatura yuko Yesu ari umwami, Yesu ari umwana w'Imana abivugishijwe na dayimoni. Wapi? Ni mpwemu yera. Yesu nashimwe. Rero naho Bibiliya itwereka yuko hariho ukwizera, hariho amapurusantaje y'ukwizera. Wowe ufise ukwizera kungana 20, 30, oya. Ukwizera kwawe kugenda kurahinduka canke gukura muri wewe uko ugenda urushiriza gutahura canke kumenya Yesu Kristo. Uko Yesu Kristo agenda kwihishurira, niko nawe ugenda umumenya cane.
ndaguha akarorero. Umuntu iyo muhuye umunsi wa mbere murashobora kuganira ariko ntumuyugurureko. Reka mvuge ku bantu bakundana, umuhungu akije akoresha umukobwa, umuhungu aba afise amakenga yiwe n'umukobwa aba afise amakenga yiwe. Kwa kuntu ko kugururanira imitima ntibiba biraba, kuko umwe wese aba akeneye kumenya uyundi. Ariko iyo bamaze kwemeranya bakumva kabisa bari ku murongo umwe, imitima yabo bose iruguruka, umwe akizera uyundi, uyundi akizera uyundi, ku buryo vy'ukuri ubura n'amahoro utamuvugishije canke mutavuganye. Ariko umwanya wose uba wumva umengo ushaka kuba uri kumwe nawe no kuvugana nawe. Yesu nashimwe. Rero iyo wizeye Yesu Kristo, hacakurikira intambwe yo kugera gute, ryo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga cane kugira ngo Kristo akwihishurire cane gose. Ntushobora kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe udafise ukwizera, ntibikunda, ntibishoboka, kuko agakiza kazanwa no kumva no kwizera. Yesu nashimwe. Rero wizeye wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ikiba gisigaye nuko wiga nk'uko nabivuze, ukaguma uganira nawe usoma ijambo ry'Imana nka kurya umukobwa n'umuhungu bariko barateretana baganira kugira ngo bamenyane gose. Yesu nashimwe. Natwe turagira igihe rero tumenyana na Kristo ku buryo umwegurira umutima wawe, Kristo akakwihishurira ku rundi rugezo rukomeye, wewe nawe canke n'abandi bantu bari iruhande yawe badashobora no kumenya. Kuko ndakunda kuvuga yuko imigenderanire yawe n'Imana itandukanye n'imigenderanire y'umuntu uwo ari we wese. Imana ni ya twese, Kristo yadupfiriye twese, nivyo nukuri pe. Kristo yapfiriye n'ibisuma uyu munsi bikimena inzu, abamaraya, abicanye, abantu bose Kristo yarabapfiriye bose, kuko yapfiriye abantu bose. Uwo uzomwizera wese akamwizera amuha ubugingo budashira, amuha ububasha bwo guhinduka umwana w'Imana. Nivyo. Ariko imigenderanire jewe ngira na Kristo itandukanye n'iyawe na Kristo. Hari abantu bagenda gusenga ku musozi akiyiriza indwi zingahe, ariko shobora je kuba ntiyiriza izo ndwi zingahe ariko nkavugana nawe. Ariko wowe utiyirije ntibikunde, utiyirije utobona iyerekwa. Ariko jewe nariye ngahaga iyerekwa nkaribona. Nciye nibuka umuhungu ari aho, mugenzi wacu Kodowe waramuzi, niyo yavuze batangaje amasengesho yo kwiyiriza, cavuga ati jewe iyo niyirije Imana ntivugana nanje, Imana ivugana nanje nahaze wapi kabisa nshobora kumva Imana. Rero imigenderanire iratandukanye, nta gipimo umuntu azokubwira ngo hari igipimo c'ukwizera uwo n'umubandi n'umusuma. Nta gipimo c'ukwizera kibaho, kuko n'ivyo bintu abantu babona ngo vyakozwe n'ukwizera, si ukwizera kubikora, oya, ahubwo wewe ni kubera wizeye, wamenye neza udakekeranye mu mutima wawe yuko Kristo ari we ushobora vyose, ari we ashobora gukiza iyo ngwara. Ata muganga n'umwe, ata muntu n'umwe, wewe umumarirako umutima wawe wose, hama akagukiza iyo ngwara. Ariko si uko kwizera konyene kwabikoze, no, nuwo wewe wizeye, nuwo wewe wizeye. Yesu nashimwe. Nuwo wewe washize ku kwizera. Yesu ariko arakiza impumyi yarayibwiye ati urizeye ko nshobora kugukiza? Ndizeye yuko ushobora kubikora. Yesu nashimwe. Uribuka Barutimayo amubwiye ati mwana wa Dawidi ngirira
ikigongwe. Yesu aramubaza ati urashaka ko ngukorera iki jewe? Urashaka ko ngukorera iki? Aramubwira ati ndashaka guhumuka. Ubwo nyene aca arahumuka kuko azi uwo yizeye uwo ari we, azi yuko Yesu ashoboye kubikora. Yesu nashimwe. Ntiyavuze ngo ndashaka ukwizera ngo mwana wa Dawidi ngo impukwizera kugira ngo mpumuke. Oya, mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe. Aca amubwira ati urashaka ko ngukorera iki? Amubwira ati ndashaka guhumuka. Ntiyamubwiye ati ndashaka ukwizera. Oya. Rero ukwizera kuza kugira inguvu iyo wizeye uko kwizera kuraba. Ukwizera kuza kugira inguvu iyo uko kwizera utumbereye uwo kuraba. Nk'ubu biragoye ko wewe ushobora kwizera ko Kristo ashobora kuguha 2,000, ariko iyo uzi yuko jewe nk'akarorero ndayafise, urashobora kuvuga ati ndazi ko Davidi afise 2,000 kandi ndayamusavye atoya nyuma. Nta mwanya uza kuronka wo kurondera Yesu, nta mwanya uza gufata ngo uri kurarondera Yesu ngo mpa 2. Uwo mwanya uza kuwukoresha uri kurarondera Davidi. Bivuga yuko ukwizera bagushize muri jewe yuko ibi 2,000 ukeneye ndabiguhaye, ikibazo cyawe kiza kuba gikemutse. Yesu nashimwe. Rero uko Yesu amarana umwanya nawe, uko Yesu umuha umwanya, uko ufata umwanya ukiga, uko ufata umwanya ugasoma, ugasenga, ukarondera Imana, niko ugenda ukura. Kandi umuntu akubajije ati ukwizera kwawe ubu kugeze ku rugezo rungana gute? Ntushobora kubimenya, ariko abantu bakubonye aho hanze barashobora kuvuga ati wewe ukwizera kwawe kwarahindutse. Kwizera kwawe kwarahindutse. Anitangira akarorero ku mukozi w'Imana Sezibera, uko ntibuka neza icyo kiganiro izina ryacu. Yaravuze neza ati ubwa mbere Sezibera niwe yabivuze. Yaravuze neza ati ubwa mbere jewe narasenga amasengesho y'ubupfu, ndi umunyavyaha uku, ariko umunsi umwe Imana yamwihishuriye aca aramenya neza yuko amasengesho yasengara y'ubupfu. Araja imbere y'Imana, arasenga, arasaba imbabazi Imana. Uyu munsi ntagisenga y'amasengesho, ntakivuga nka kwa kundi. Wapi? Kubera iki? Yarakuze. Yesu yaramwihishuriye ukundi, aramwereka yuko kwizera kwiwe kwamaze gukura, kutakiri kwa kundi bimwe vy'ubwana. Ira nivuga neza ngo kiri umwana uvuga nk'umwana. Yesu nashimwe. Rero kurya ubona umwana mu gitondo yaryamye aravyutse, we wibaza ngo ntiyakuza, abariko arakura, abariko arakura. Nawe ubwawe uryamye ukavyuka, umuntu ashobora kukubona kwa kundi, ariko by'ukuri uri kurakura. Reka umuntu amara nk'umwaka umwe canke amezi angahe atakubona, uzokumva bikubwiye. Ibi ndazi yuko umaze kuvyumva canke kubibona. Ariko umuntu muri kumwe ntabona yuko wakuze, no, kuko muririrwa na misi yose. Ariko mu by'ukuri kwizera kwacu kugenda kurakura misi yose iyo dufise umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kurondera Imana. Ariko nomere nka babandi ngurondera Imana bayatakaye. Yesu nashimwe cyane. Rero kandi naho wovuga ngo wamaze gushika ngo kwizera kwawe ngo kurarenze, ngo nta muntu numwe munganya ukwizera, ngo urahagaze. Wapi? Kuko ukwizera
mu by'ukuri nk'uko nabivuze, siko gukora ivyo bitangaza, siko kuzura abo bapfuye ukada, ahubwo wewe ninde washizemo uko kwizera? Ni Kristo Yesu, ni mpwemu yera agaca akora ivyo bintu, kuko wamumariye umutima wiwawe uti nta wundi abishoboye. Rero reka ndabereke ingorane muri iki gihe abantu bakunze guhura nazo. Impamvu mvuze yuko atarugezo na rumwe ruhari rwo kwizera ubu ni kubera iki? Yesu yarabwiye abigishwa be, arababwira ati niwagira ukwizera kungana n'agatete ka sinapi gatonyi, reka nivugire basuburo canke nubwo novuga isaka canke urutete rumwe rw'umuceri, urupimye rupima amagarama angahe? Niwagira ukwizera kungana n'agatete ka sinapi gusa, uzobwira umusozi iti branduka witere mu kiyaga, uzokumvira. None ubwo mubwire bajya bigisha bari bakurikiye Yesu yuko atakwizera bari bafise? Urabona bari bafise ikibazo nk'icyo abakristo b'uyu munsi bafise. Bambwiye ati nigisha, je ndumva yuko kwizera mfise kudakwiye, ahubwo twongereza ukwizera. Yesu arababwira ati mwebwe nimwagira ukwizera kungana n'agatete gusa ka sinapi, muzobwira umusozi ati baduka witere mu kiyaga, kandi uzowumvira. Yesu nashimwe. Mu yandi majambo, si ukwizera kwiwawe kubikora, kuko ndazi neza nimba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, nimba vy'ukuri waravutse ubwa kabiri, nimba uri umwana w'Imana, urafise ukwizera kandi kurutaho gatete, kuko uwo wizeye ni warandura uwo musozi